Mbahaye ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nyene icubahiro Perezida H.E Yakije yambariye urugamba mu nyuma z'uko ategerezwa gutana mu mitwe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Abihweze vya politiki nga mu gihugu cacu Burundi bakavuga yuko iyi ngendo atariyo. Ni mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu c'u Burusiya ahejeje nanone gufata ingingo ikomeye cyane nk'uko ategerezwa kwakirwa nga mu gihugu c'u Burundi. Mbibutse yuko bibaye mu nyuma z'uko Perezida H.E Yakije n'enyiri cubahiro umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Joe Biden nanone bahejeje gucana umubano bivanye ku ngingo ikomeye cyane. Nyene cubahiro Perezida H.E Yakije yahejeje kwanka yuko abahuza ibitsina babisangiye nga mu gihugu cacu Burundi bose botegwa amabuye imbere y'abanyagihugu. Mbahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Ese koko ico gihugu c'u Rwanda naco nyene coba cyambariye urugamba? Amakuru dufise ava ku mipaka y'ibihugu vyompi hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda na makuru adahumuriza mu nyuma z'uko igisirikare c'ivyo bihugu vyompi citeguriye gutana mu mitwe. Perezida H.E Yakije bibaye mu nyuma z'uko ahejeje kwifatira mu gahanga ico gihugu. Tuze kugaruka tubashitsa ko ido nido kuri ayo makuru akomeye cyane twabateguriye. Abarongoye igisodanga mu gihugu c'u Burundi harimwo General Prime Niyongabo wewe ntavuga rumwe na Perezida H.E Yakije nayo urongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nawe ntashigikiye ingingo ikomeye cyane nyene icubahiro Perezida H.E Yakije. Ese ni gute urugamba tuzobandanya turugwana mu nyuma tugatahana intsinzi mu nyuma z'uko abategetsi batari ko baravuga rumwe? Ni munyemerere RDF yo yoba yiteguye gute? Mbahaye ikaze. Reka rero nsubire ndagwaye ikaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu yerereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kandagwaye ikaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu, abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, abari mu makomine agiye atandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu, abari mu Kirundo, abari hirya Muravya, abari mu ntara zitandukanye, mwese muhawe ikaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Reka rero nsubire ndagukengurikiye cyane nshuti munywanyi kure waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo gusaba no munsi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazo jyana nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu, mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Perezida H.E Yakije ajeje imisi itari mikeyi avuga yuko igihugu kibanyi c'u Rwanda co bari igihugu ciciyorobetse na cane ko yagiriza abategetsi bo muri ico gihugu kuba barananiwe kugirana na cane ibigano no kubandanya kugira ngo abasize bateye uragarara nga mu gihugu cacu Burundi mu mwaka wa 2015 bashikirizwe ngaha mu butungane bw'u Burundi. H.E Yakije nubwo avuga ivyo abari mu gihugu c'u Rwanda mbibutse yuko ari impunzi. Mbibutse yuko abo bahungira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda harimwo abatari bakeyi, bivugwa yuko rero abo bose bariko barakenerwa nga mu gihugu c'u Burundi kugira ngo bashigwe imbere y'ubutungane. H.E Yakije akagiriza yuko abo bose bari bo barongoye umugwi w'inyeshamba Red Tabara ari we nyene ufatwa nk'iterabwoba nga mu gihugu c'u Burundi. H.E Yakije ntiyumva kimwe n'abakomeye nga mu gihugu c'u Burundi yo burongoye igisirikare cacu Burundi General Prime Niyongabo mu nyuma z'uko atumva rumwe n'umurongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateur Reverien Ndikuriyo. Amasoko yacu ava muri Permanence Nationale yemeza yuko Perezida H.E Yakije guturuka kuri rigenekerezo mu nyuma z'uruhagarara rwaturuka ku munsi w'ejo, ubwo nanone hakwiragijwe amakuru akomeye cyane avugwa yuko ku kibuga c'indege havutse umutekano mukeyi, vyaciye bishikirizwa yuko Perezida H.E Yakije yatanguye kunigwa n'agashavu. Amakuru adushikiye yemeza yuko Perezida H.E Yakije ahejeje gukorana operation n'abajinari batari bakeyi, ubwo nanone umwanya ku mwanya ntambara ishobora gutangura. H.E Yakije ku munsi w'ejo vyaravuzwe yuko yugaraniwe mu nyubako yiwe bivanye n'amakuru akomeye cyane ku mvu z'umutekano wiwe. Amakuru ava muri service de renseignement yoyo yemeza yuko H.E Yakije aciye afata itegeko rikomeye cyane kandi aritanga ku bajinari batari bakeyi ku mvo na cane zitandukanye zo kugaba igitero gikomeye cyane.
Biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yizejwe ibigwanisho bikomakomeye yavyizejwe na mugenzi we w'igihugu ca Kongo Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Nubwo biruko abanyagihugu ntituriko turumva ukumwe iyo ngigo Evariste Ndayishimiye, na cane ko tubona yuko hagati y'umubano wacu n'abanyagihugu bo mu gihugu kibanye c'u Rwanda ushobora gutosekara mu nyuma z'uko abanyagihugu bo nga mu gihugu cacu Burundi babona yuko umubano hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda ushobora gutosekara. Ese koko Perezida Evariste Ndayishimiye yobahesheje kwambarira urugamba? Amakuru akomeye cyane dufise arateye ubwoba. Bibaye mu nyuma z'uko Vladimir Putin, umukuru w'igihugu c'Uburusiya, ahesheje nanone gufata ingingo ikomeye cyane aho ategerezwa kwakirwa nga mu gihugu cacu Burundi. Arashobora kuzosanga intambara yatanguye canke Perezida Evariste Ndayishimiye atakirongowe. Niko bishikirizwa n'umwe mu basirikare akomeye cyane yahora agendanira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ese koko yoba ari General Jules Ndihokubwayo uwo nyene mbibutse yuko ari we yahora ajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye? Haheze imisi itari mike bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye na cane yikuye ko General Jules Ndihokubwayo kugira ngo nanone yivane ko abashaka kumutembagaza. Yoba yaratswe kugandagurwa ubwo nanone basanga mu bipfungurwa vyiwe hoba nanone hateganijwe ivyitahora bitegekanizwa, na cane bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba hako guhabwa isuma nk'iyahawe umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Amakuru dufise yo kwizegwa aremeza yuko mugabo ndakubwira biriko birabanga mu gihugu cacu Burundi birimwo igipfungu cinshi cyane. Hari amakuru nanone duhejeje kuronka ava nanone mu makampu atandukanye y'igisirikare, ubwo nanone bamwe mu basirikari bariko barahabwa imyimenyerezo itandukanye mu nyuma z'uko amabata yatari make yiriko arigishwa kugumuka. Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya abanyagihugu bashobora gufata amabarabara na cane bakiyamiriza ibikorwa vyiwe bihejeje kuba biboneka yuko ariko arabandanya mu kugandagura abana b'u Burundi. Uko kugandagura abana b'u Burundi nta kindi ahubwo no kurungika abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bo batombora yuko iyo ntambara ariko baragwana atari igwabo. Amakuru dufise arateye ubwoba, munyemere tuze kuyagarukaho kandi dutanga umuco. RDF, igisirikare cy'igihugu c'u Rwanda, ese kuko yoba yiteguriye guhangana n'igisirikare cacu c'u Burundi? Biravugwa yuko Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe yoba yize imbonera kure akizera abasirikari bacu batari bakeyi bazoba bemeye kuja ku rugamba. Evariste Ndayishimiye bitabaye ivyo arashobora kwisanga ku rugamba wewe nyene mu nyuma z'uko bamwe mu basirikare n'abahanuzi bahanura igihugu cacu Burundi bamenyesha yuko hakwiriye ibiganiro aho gushira mu ngiro intambara, kuko vyabonetse ko Perezida Evariste Ndayishimiye na mugenzi we w'igihugu kibanye ca Kongo nawe nyene yaheruka gushikiriza amajambo akomeye cyane kuri ico gihugu c'u Rwanda. Icuka ni kibi cyane nga mu gihugu cacu Burundi mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira no mu nama nshingamateka bo bahejeje kurekurira Perezida Evariste Ndayishimiye kuba yotanguza intambara, ariko nanone bamwe bakaba batavyumva uko. Ni mu nyuma z'uko abakenguza amateka batari bakeyi bamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye kubandanya ibiganiro hagati y'abategetsi bo muri ico gihugu c'u Rwanda. Dufatiye ku makuru akomeye cyane avuga yuko General Jules Ndihokubwayo yahora agendanira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari we nyene yateza uruhagarara ku munsi w'ejo, ubwo nanone habonekaga amakuru mabi cyane kandi ateye ubwoba adahumuriza ku kibuga c'indege citiriwe Meke Ndadaye i Bujumbura. Byaravugwaga yuko rero uwo General Jules Ndihokubwayo yoba yari yateguye umugambi ukomeye cyane wo guhungabanya umutekano wa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Dufatiye kuri ayo makuru mbibutse yuko ari we nyene afise irya nyuma kuko arazi politike ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira aremeza yuko uwahora ari Somambike w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko uwo nyene yoba ari we yinyegeje mu mugambi ukomeye cyane uwo bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, bikamu nyuma z'uko wewe ari we ategerezwa gukora ibishoboka vyose Perezida Evariste Ndayishimiye n'intwaro ya CNDD-FDD ikavanwako. Ese yoba ari uwuhe mugambwe ushobora gutwara igihugu cacu Burundi bikabandanya bimera neza? Ndababwiza ukuri n'ubundi n'iyindi migambwe harimwo amatati ateye ubwoba. Biraboneka yuko igikwiriye nga mu gihugu c'u Burundi ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye yohindura ingendo aho gukugwa canke gutanga imihoho.
Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yaheze wewe yavuze yuko ashobora kuba yosaba Imana ikamwitwarira bivanye nuko gutwara abarundi bigoye, ubwo bari bwabo Jean canke ubuswahire bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu ijambo ryiwe yaravuze ati abarundi turafise, abarundi turasefi, nkuko Perezida Evariste Ndayishimiye yabishikirije. Yamenyesha yuko abatari bakeyi babandanya gutosekaza umutekano w'igihugu cacu c'u Burundi, kandi akabandanya yagiriza indongozi zacu, avuga yuko rero izi ndongozi zitari zikena cyane abacamanza ari bo nyene bica umutekano w'igihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye ntabwo rivyo yagiriza indongozi, aho nanone bamwe bamwiyamiriza kure bavuga yuko abandanya amaramaza abategetsi. Biraboneka yuko ivyo ari vyo nyene bishobora kumukwegera akarambaraye, kandi bica vyumvikana yuko umwanya ku mwanya hashobora kuba ikintu kibi cyane kitahora kimenyerewe nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ava nanone mu bakuru batandukanye bo abajenerali bakomeye mu makambi agiye atandukanye. Biravugwa yuko rero batumva neza Perezida Evariste Ndayishimiye ingene yo kifatira mu gahanga abategetsi batari bakeyi, akabagiriza ubusuma, akabagiriza ubunyonyezi, akabagiriza kuba banyonora amatungo y'igihugu. Mbibutse yuko Evariste Ndayishimiye mu minsi yaheze guturuka ku igenekerezo rya 20 kandi gushika ku igenekerezo rya 30 Kigara mwaka 2023, Evariste Ndayishimiye yari yateguye igikorane mu Cankuzo. Yishikiyeyo mu gihe abanyagihugu batari bakeyi bariko barakorora amosozi mu Gatumba, ubwo umugwi wikwaje ibigwanisho ugwanya igihugu cacu c'u Burundi wagaba igitero mu Gatumba, abantu bashika 20 bahasiga ubuzima. Evariste Ndayishimiye ntiyigera ashika aho nyene abo banyagihugu bacu bariko barakorera amosozi, ahubwo Evariste Ndayishimiye yabandanije ibikorane vyiwe mu nyuma zo gutoza abanyagihugu amahera atagira ingano, abakozi ba leta, abikorera ku giti vyabo n'abandi batandukanye bategerezwaga gutanga ayo mahera. Ishirahamwe Parisemu ryagirije Perezida Evariste Ndayishimiye kandi rimusaba gusubiza ayo mahera abo banyagihugu. Evariste Ndayishimiye yaciye ategeka igipolisi kugira ico gikoze kugira ngo cugare iryo shirahamwe Parisemu. Ndikumana yamenyesheje yuko Evariste Ndayishimiye akwiye guhindura ingendo bivanye nuko biboneka yuko atamunyagihugu azosigara amushigikiye. Nubwo biruko abagumya banga nawe nyene havutsemwo amatati, aho biboneka yuko Evariste Ndayishimiye ata muntu numwe asigaranye. Amakuru ava mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD urongoye na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo amenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye guhindura ingendo. Ese koko niba mu mugambwe urongoye na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo bamwe badashigikiye umukuru w'igihugu, ni gute tuzobandanya dutsinda iyo ntambara igiye kuduhuza n'igihugu kibanye c'u Rwanda? Evariste Ndayishimiye wewe amenyesha yuko igihugu kibanye c'u Rwanda ari we mwansi umwe rudende dufise ngaha mu Burundi. Nubwo biruko abo bafashanya mu gutwara igihugu cacu Burundi ntibabibona uko. Mu nyuma z'uko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yaheruka kuvuguruza amajambo akomeye cyane ya Perezida Evariste Ndayishimiye, yaheruka gushikiriza ubwo nanone yari mu ijambo risoza umwaka wa 2023. Evariste Ndayishimiye biraboneka yuko atawumushigikiye. Ese koko ninde azotsinda uru rugamba? Mu nyuma z'uko tubona yuko igihugu cacu Burundi tudashoboye kwiyubaka, mu nyuma z'uko n'abategetsi batari bake batariko barashira hamwe. Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko abasize bakoze nanone bateye uruhagarara mu mwaka wa 2015 ari bo nyene bakenewe mu maboko ya leta y'igihugu cacu Burundi kugira ngo bakubitwe intayi mu gahanga. Evariste Ndayishimiye nkuko abishikiriza amenyesha yuko abo bose ari inkozi z'ikibi kandi ari nkoramaraso. Evariste Ndayishimiye akagabisha avuga nanone yuko abanyagihugu baba bagiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane mu nyuma z'uko uruja n'uruza hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda n'igihugu cacu Burundi vyoba bigiye gutosekara. Ijambo ryaranze uku kwezi na cyane ryagarutswe ko n'abatari bakeyi ni ijambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye, ubwo yavuga yuko abanyagihugu bo mu gihugu kibanye c'u Rwanda bagiye guheba isazi, imikeke, ikiyaga Tanganyika, indagara n'ibindi bitandukanye. Evariste Ndayishimiye akabishikiriza mu majambo yiwe yumvikana, ubwo nanone yagaragaza ku maso ariko arakorora amosozi. Evariste Ndayishimiye mbibutse yuko iryo jambo ryavugishije abatari bakeyi baciye bava mu gacerere. Mbibutse yuko ari vyo nyene Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yagarutse ko kandi atanga idonido kuri ivyo vyose. Tuzobashikiriza ico kiyago na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo.
nayo umwambasaderi akomeye cyane aserukira Burundi mu bakungu amenyesha yuko ingendo ya Perezida Evariste Ndayishimiye igiye kumushetsa aho umwasi ashaka mu nyuma z'uko igihugu cyacu Burundi cabandanyaga gushika ku ntego na cyane iyo kuba ari igihugu cifashe kandi giteye imbere mu mwaka wa 2060. Amakuru dufise Perezida Evariste Ndayishimiye kuko twebabwiye mu fiyofunyo twababwiye nyuma yuko baje gucana umubano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyuma zuko umuvugizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje gutanga gasopa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko ababajwe n'amajambo Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza abwira abanyagihugu yuko adashigikiye ingingo ikomeye cyane yuko abahuza ibitsina babisanginga mu gihugu cy'u Burundi. Muri ayo majambo umukuru w'igihugu cacu yashikiriza vyaciye biboneka yuko abatari bakeyi bayakiriye neza, bikamenyeshwa yuko igihugu nanone ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiriko cama kidushira mu bikorwa bitandukanye kandi bihungabanya umuco wacu. Mbibutse yuko guhuza ibitsina tubisangiye nga mu gihugu cacu Burundi vyica akaranga k'umuco nga mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye bica biboneka yuko ari ivy'abakoroni. Gusa nanone mbibutse yuko no mu gihugu c'Ubugande baheruka gufata iyo ngingo ikomeye cyane gushika ubu ngubu ataviza abategetsi bakuru mu gihugu c'Ubugande bafise muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese koko nk'igihugu gikeneye intererano nk'igihugu cacu Burundi ca nyuma mu bihugu vyose nga mu gihugu ngaha kwisi, bivugwa yuko rero ivyo bihugu vyose ari igihugu ca nyuma nanone gifise ubutunzi buri hasi. Evariste Ndayishimiye bagiye kuva na cyane ku ngingo yafataye kwemerera abahuza ibitsina bisangiye. Bibutse yuko bishobora kudakunda bivanye nuko na Perezida Putin Vladimir w'igihugu cy'u Burusiya ajeje kuba afisanye umuhano ukomeye cyane n'umukuru w'igihugu cyacu Burundi nyenicubare General Major Evariste Ndayishimiye. Mbibutse yuko Perezida Putin nawe nyene atavuga rumwe na Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biraboneka yuko dufise inguvu umwanya ku mwanya turashobora kwivuna umwasi, biboneka yuko duterererwa n'ibihugu bitandukanye. Evariste Ndayishimiye ntatewe ubwoba na cyane no kuba nyene ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyo mwiyonkorako bivanye n'amakuru akomeye cyane dufise. Nubwo biruko abategetsi bo nga mu gihugu c'u Burundi siko babibona, babona yuko Evariste Ndayishimiye ategerezwa gutanga imiho canke agahindura ingendo. Tukabishikirizwa mu butumwa bukomeye cyane bwarungitswe n'umusirikare akomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, hamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya giye guhura n'ivyago yoba agiye kubona nk'ico imbwa yaboneye ku mugezi. Ariyo ni ijambo rikomeye cyane ryakoreshejwe n'umusirikare umwe wo nga mu gihugu cacu Burundi atashimye kuvuga amazina yo kumva z'umutekano wiwe. Avuga yuko wewe yagwanye urugamba hamwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Urugamba rwa CNDD-FDD rwatanguye mu myaka itari mikeyi iheze. Evariste Ndayishimiye yagwanye n'abatari bakeyi mu nyuma z'uko vyaboneka yuko CNDD-FDD yaciye yihagira ubutegetsi nga mu gihugu c'u Burundi. Irafise ubuhinga butandukanye mu mikoranire n'amakungu, ariko nanone uyirongoye arateye ubwoba. Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo ntashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi vyose birashobora gutera inijyane zikomeye cyane umugambwe ugaca usenyuka. Amakuru dufise gusambuka k'umugambwe wa CNDD-FDD bizoca bikwega akarambaraye na cyane kubagumya banga. Mbibutse yuko CNDD-FDD yipfuza kurongora igihugu cyacu Burundi imyaka ishika amajana. Bikamu nyuma zuko imigambwe itari mikeyi yo nga mu gihugu cyacu Burundi, dufatiye ku mugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi umugambwe wa CNL. Haize imisi itari mikeyi bihaboneka injyane, ubwo nanone uwurongoye uyo mugambwe wa CNL Honorable Agathon Rwaso amenyesha yuko ibiriko birakogwa na cyane n'umugambwe CNDD-FDD bitategerezwa kurabwa ryiza nga mu gihugu c'u Burundi, bivanye nuko CNDD-FDD yafata ingingo ikomeye cyane yo kurungika imbonera kure guteza akinjyane mu banywanyi ba CNL na cyane no guteza uruhagarara rukomeye cyane kubavuga rumwe n'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Bikavugwa yuko hari nanone nk'uturere twishi cyane twaboneka nga mu gihugu cyacu Burundi mu misi iheze, ubwo nanone imbonera kure zabandanya zija gutera ubwoba abari mu migambwe itandukanye itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Izo mbonera kure nawo yatangaza yuko ari inkorabaranga mu gihugu c'u Burundi. Ni mu nyuma z'uko itangaza yuko General Kizigenza w'imbonera kure ari Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni ijambo ritanezereje nyenicubare General Major Evariste Ndayishimiye abatari bakeyi,
baciye bavuga yuko iryo jambo ritari rikwiriye kuvugwa ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Biboneka yuko harimwo ubusotoranyi mu migambwe iri ku butegetsi canke ubutari ku butegetsi. Mbibutse yuko nubwo biruko mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD harungitswe imbonerakure zija gusenyura no gusambura inyubakwa za CNL, umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi nga mu gihugu c'u Burundi. Ibitari bike vyarononekaye nga mu gihugu cacu Burundi. Bamwe mu banyagihugu bavuga rumwe na CNL baciye banyuruzwa, abandi babugwa irengero. Abapfunzwe mu mabero agiye atandukanye, umwanya ku mwanya baborezwa igufwa. Tukabitohorezwa n'umugwi w'amenyesha amakuru w'umuhinga akorera mu mugambwe wa CNL amenyesha yuko bageramiwe. Mbibutse yuko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo mu kiganiro yagirisha n'abamenyesha amakuru bamubajije kubijanye n'umugambwe wa CNL n'indi migambwe ivuga yuko umugambwe CNDD-FDD ubangamira iyo migambwe yose, yashikirije yuko ivyo vyose ataho bihuriye n'ikiyago yitavyemwo mu nama yiwe n'abamenyesha amakuru. Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yamatarya umunwa yabonetse mu majambo akomeye cyane yo kuvuguruza Perezida Evariste Ndayishimiye. Nivyateye agashavu umukuru w'igihugu, bica biboneka yuko injyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ari injyane zikomeye cyane kandi zifise kahise kameze nabi. Dufatiye kuri ayo makuru ava muri Permanence Nationale, aramenyesha yuko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo ubwiwe ashobora kuronka akaryo gakomeye cyane ko kwihagira ubutegetsi. Mbere yuko dusoza ayo makuru tukaza kugaruka tubashitsa ko ayo nandi twabateguriye mu buryo bw'idonido, reka dusoze dukengurikira Denis Bucumi Nkurunziza mama Burundi. Mu nyuma z'uko abonetse mu gikorwa gitandukanye cyo gusaba umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gutezurira uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Guillaume Bunyoni. Amakuru ava mu bitaro aremeza yuko General Guillaume Bunyoni yobasubiye guhabwa ubutungane. Nubwo biruko biravugwa yuko Denis Bucumi Nkurunziza amagara yiwe yo bagiye kuba ageramiwe. Mu nyuma z'uko ku munsi w'ejo ariho nyene yahindurirwa abahura bamugendanira, bikaba mu nyuma z'uko Denis Bucumi Nkurunziza yo bagiye gufata ingingo ikomeye cyane mu nyuma z'uko ari we afise irya nyuma kuri Bunyoni, bikaba mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye nawe nyene guhura n'ivyago bikomeye cyane. Dufatiye kuri ayo makuru, Denis Bucumi Nkurunziza yo bakorana n'abo bazi ivy'urupfu rw'umugabo wiwe nyenicubahiro umurisi Perezida Petero Nkurunziza. Muze kunyemerera tubashitse ko ayo makuru mu buryo bw'idonido mbahaye ikaze. Ntimuje kure, bipfurije gutangura umwaka mushashi w'2024. Imana izobane namwe, tubahaye ikaze. Ntimuje kure, abamenyesha amakuru bacu bariko baratugira amatoza. Iyi ni Burundi News TV.